uvyumve ndaguha inkuru mwana ndaguha inkuru na wewe uyiha abandi mwana. Jewe umumana canke umusongore Ntafatiro Patrice ndi n'iteka ryo kugusaba nguze twizerane twizanya ikirundi c'abarundi. Iki ni ikiganiro c'umunani c'imigenzo, kikaba ikiganiro ca kabiri c'ivyerekeye uburimyi. Hanyuma uno munsi tuza kuvuga ivyerekeye uburimyi bw'ibigori. Ku ndwi iheze twari twabonye uburimyi bw'ibiharage, igihe ngaha hose twariko turasoroma turarandura ibiharage. None ibigori babitera gute? Ibigori nk'ubu nka twebwe ngaha muri Canada turarima nk'uko no mu Burundi barima. Hariho mugabo ngaha barimisha imashini, ni imashini yonyene iza kurima kubera ni hanini hose. Hanyuma twe mugabo turaza tugaca rero amabango. Mu guca amabango nko ngaha turaca amabango kubera ko haba harimo n'ibiharage. Turaca ibango rimwe, abiri, atatu, ane, atanu, atandatu. Tukadutera ikigori ngaha, tugasimba irindi bango, tukadugitera ngaha, hama tugasinga ibango, tukadutera ngaha, gutyo gutyo. Ahari amabango abiri, tugenda dusimba ibango, tukaduteramwo ibigori, dusimba ibango, duteramwo ibigori. Mugabo kandi ibigori n'ibiharage turabiterana mu ibango rimwe. Ibigori dukunda gutera bitatu, twebwe dutera bitatu. Harahuse nko ngaha hariyo bibiri, hakuze bibiri, mugabo ngaha yabone twari bitatu, ko byari bitatu, kimwe bibiri bitatu. Hanyuma iyo duteye bitatu rero turaheza tukavyankanya, hari gihe hasigara kimwe canke hagasigara bibiri canke hagasigara bitatu. Mugabo nko ngaha urabona ko hari ikigori kimwe kimwe. Hanyuma iyo rero ari ikigori kimwe kimwe niho hava imbuto, niho hava binini binini. Urabona ko ari binini binini. Nukuvuga hamwe dutera gutya, ahandi tugatera gutya kugira ngo turonke binini binini. Ahandi dukeneye ibigori bito bito biva ukuntu tubibika. Aho kubera ko umurima bari munini, ntiduheza ngo tujye ahantu hanini. Turasiga ahantu umuntu azaraca. Nko ngaho urabona ni mu nzira, hajya n'indi nzira, hajya kandi aha kandi ni mu yindi nzira. Ahantu umuntu aca kugira ngo ashireho amase kandi yongere avomere. Aho ibigori rero mu kubisoroma bwa mbere turatangura amabango. Duheje kugira amabango tugashiramwo amase, hama dushizemwo amase rero tukadushiramwo ibiharage n'ibigori, tugafurira tukavomera, hama bikaba ingamba. N'ibiharage bikunda kumera kare imbere y'ibigori. Mugabe ibigori bimaze kumera buno nyene bica bisumba ibiharage. Nk'iki kigori aha ngomba kugisoroma, hariho ico bita guhanyura. Iyo byeze urahanyura, nk'ubu ubuhanyuye. Mugaba hamvuye kugihanyura no kubera nzi ko kumenya ko ikigori ceze uraba iyi myeza. Iyi myeza niyo umuntu araba, umaze kuyiraba ukabona yarumye, ni ukuvuga ko kiba cyatanguye kwera, habasigaye ko kiza kuma. Nuko hiraba ngiki ukiraba kireze, nticabaye kinini gusa mugabo urabona kireze. Kandi ni washaka inge mfyondo urabe, ndiko ndafyonda nta mata menshi akirimwo. Iki rero twe dukunda gusoroma ibigori gutya, dukunda gusoroma ibigori bikimeze gutya, kuko bimaze kuba intetezwa bica bitugora ingene twobifungura. Aho nibi rero turiko turabisoroma, turahanyura. Aha turaza kubisira muhira. Aha ngiye aho parfait representant ariko arahanyagurira ibindi. Ivyo bamaze guhanyagura bya mbere biri mu ibesani aho, kugira ngo ibindi ntibiconone, reka mere nk'ugisubizako ibishishwa. Kandi urazi ingene bavuga ngo sokwe ngo niruze, ngo sokwe ngo niruze, ngo ababikira ngo bagitega ngo ntibishishiriye barasaze, baca bavuga ngo ikigori. Raba rimwe, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, indwi, munani, icenda. Aya n'amababi abafutse ikigori. Ni ukuvuga ko ikigori kiba caripfukiranije gose kugira ngo gishobore kwera. Aho nge turabe ingene bariko rero barabihanyagura.
ibigori no mu kuvyiba ntibarandura barahanyura. Iyo n'indi besani irimwo ibigori aho nawe murabe kandi arahanyagura ibigori akarasoroma agenda araba ivyeze. Hanyuma hama hari ibigori vy'isega. Ibigori vy'isega ni ibigori nahaza araraba aho ni ibigori biba vyareze vyera kare. Raba ingene ceze, iki careze gusumba, iki kirumye gose gusumba coba ni c'imbuto. Ni ukuvuga ibigori naho tubitera ntibiheza ngo vyerere icarimwe. Hariho ivyera kare, hariho n'ivyera bitevye. Nkuko niko urabona caramaze kwera, coco urabona n'isage byaramaze kuma. Nuko naco nyene urabona caragize iki mugabo naho cumye nicumye cyo kimwe nk'iki cyari iruhande yacu. Mugabo byaterewe umunsi umwe nka kumwe kwa wa mukenyezi yagenda kwa muganga akavuga ngo agwaye urubavu rumwe. Hama muganga akamubwira ngo nubusaza, akamubwira ati none ga wa muganga uvuga ko utize, none urubavu rwaratanze urundi kuvuka. N'ibigori twabitereye umunsi umwe, hari imera kare bikaca vyera kare, n'ibindi biza kwera vyaratevye. Nuko niko tubanza aho. Ubu naho tuvuge ibintu vy'ingwara z'ibigori. Ibigori jewe sindi umugoronome, mugabo jewe mawe yamambwira yuko ibigori bisara. Ikigori rero casaze ni nkuku, nukuvuga ko jewe bambwiye ko nk'ikigori kimeze nkuku, urabona ko kigwaye gose. Mugabo urabona ko cari ikigori, cari kuba ikigori ndabira, cari kuba ikigori. Hanyuma iki kigori kirabura ingene co kwimya biranka. Izi rero zari kuba intete z'ikigori, mugabo ko zitigeze zironka imbuto zimya ngo ikigori kibe ikigori. Raba ingene cabaye aho. Hanyuma harashobora kuba ari ku kigori nyene, ku kigori nyakigori canke ukazusanga haje ibindi bintu ngaha hejuru, ukamenga n'ibigori bwa batari ibigori, nibi bavyita gusara. Birasara rero. Ibi je nabibonye ino, ariko nta bigori nari bwabone mu Burundi bisara nkuko. Ku buryo rero imbuto z'u Burundi no kuzikingira, nk'ubu nk'ibigori ubirungitse mu Burundi, wo burungitseyo nizo ngwara zikazifata rero ibigori by'u Burundi, ugasanga navyo biratamye kugwara. Sinaho gusa ingo tugende aho inyuma gatoyi urabe, ngo tugende aha inyuma gatoyi. Urabona aha naho twamaze gusoroma twahejeje no kurandura twaranduye. Raba ikindi kigori, raba ukundi gusara kw'ikindi kigori. Aha mvuga ko ari kigori biba byanse ko imbuto z'ikindi kigori ngo ntiziza. Hanyuma raba intete ntizishaka kuba intete kubera byanse ko gazironka ubundi bushobozi buvuye ku kindi kigori kugira ngo gishobore kuba ikigori. Ni intete mugabo si intete butete ko ntizashoboye kuba ikigori. No ngaha ntashaka kubandanya, no ngaha hepfo kuri bino bigori nateye kimwe cyo kimwe. No ngaha raba nico kimwe, urabona ko umengo ni kigori mbere. Aha hoho urabona ko umengo hariho n'urutete, mugandi rushaka kuba urutete kubera ntigwashoboye, igigori nticashoboye kwimwa neza. Kandi urabona ko ari na kimwe, ikintu wo kirandura ntaco kimaze, kuko nticashoboye no kuronka n'ikindi kigori. Raba co kimwe niki nimwe nariko ndavuga ko nk'izi ngwara ni zino. Umuntu yafashe nk'ibigori vyino rero akabibona ndiko ndabivuga nkuku, hanyuma akaje bitwara mu Burundi, yoba ari ingwara atwayeyo. Jewe iyi ngwara ntayo nigeze mbona n'umunsi n'umwe. Narumva ngo ibigori birasara, mugana agiye gusanga rero ibigori bisarira ino muri Canada. Ibigori rero biri ubwoko bwinshi. Urabona hariho bimwe bavuga by'amabara, ivyo ndaza kuvyerekana neza. Nitwashobora gutonora ibigori, nitwaza kubitonora nza kuca nerekana neza na neza ingene hariho ibigori bimwe usanga bisa n'umuco tubenje, ibindi by'amabara n'amazina yavyo ndaza kubirondera. Hanyuma ibi n'ibigori usanga bimera muri Afrika. Ibi navyo n'ibigori si wanje mugabo si ntiye no kujayo.
ni ibigori urabona n'ingene bireha n'ingene bimeze, ni ibigori byo muri Amerika, bavyita mu gifaransa ngo blé d'Inde, ni nkuko zoba ari ingano zo mu Buhindi. Ibi rero ntibiheza ngo bibe binini binini, kandi biraheza bigahera mu menyo kubera ntibiheza ngo bigume. Hanyuma umuntu arabaza ati mbega none ino umuntu atera ryari? Twebwe dutera mu kwezi kwa gatanu, niho dutera. Kubisanzwe kirazira kurenza itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu utaratera, kubera haca haba kwezi 26 z'ukwa gatandatu ruheshi, 26 z'ukwezi kwindwi na 26 z'ukwezi k'umunani. Ukuvuga ababaye hafi nk'amezi atatu. Hanyuma twe tuvuga ko inara amezi atatu, mugabo ubu ugiye kuraba ku isaha ubu ari saa 11 n'iminota 40. Iyi saa 11 n'iminota 40 nukubera ari bitutwa aho izuba riracyari ngaho. Ino izuba riza kurenga uno munsi itariki 27 z'ukwezi k'umunani, izuba riza kurenga saa 2 y'ijoro. Nukuvuga ko aho kuva itariki 26 z'ukwezi kwa gatanu gushika itariki 26 z'ukwezi k'umunani hari umwanya muniniya, mugabo izuba riseruka saa 11 mu gitondo rikaca rirenga saa 2 y'ijoro. Nukuvuga dufise amasaha menshi y'umunsi, kuburyo ufashe hariho igihe izuba rirenga saa 3:30 muri cyo, kandi rikaba ryaserutse saa 11. Nukuvuga amasaha arenga 18 ku munsi. Urumva mu Burundi naho amasaha izuba ryaka usanga ari nka amasaha 11. Twebwe no muri Canada na amasaha 18, mu Burundi 11. Urumva twebwe ukwezi kumwe kuraruta ukwezi ko mu Burundi, kubera izuba n'ubushuhe biratuma ibitegwa byera. Aho rero nari namye mvuga ko twebwe ibigori dutera bitatu, naho nye tugatera ku mabango. Ariko ibigori nkino muri Canada usanga umuntu afise umurima muremure, nk'ubu urabona iyo umurima ushika gushikana hariya hose imodokari ziri gushika epfo gose. Hari abantu usanga bafise ama hectare n'ama hectare, bobo rero batera ikigori kimwe, batera ikigori kimwe hanyuma n'ikindi kimwe gutyo usanga hagati y'ikigori n'ikindi hari amasantimetero makeya cyane. Hanyuma rero ibigori birajamwo cyane kubera ko ni imbuto ziba zirobanuye. Aha ngomba kubandanya kubera ibigori si by'iwanje, ni imbuto ziba zirobanuye. Rero ibigori birajamwo cyane, bashyira ku mirongo, bagira ku mirongo. Raba ingende ngaha, ingene ari umurongo kuva ngaha gushika hariya kuri ziriya nzu hari yepfo, nkuko na hano nyene. Raba na bya n'ibigori no birasara, raba birasa no ngaha birasara kwa kundi nyene. Aho ukaca nk'ubuje nko ngaha icyo kimwe naho nyene n'umurongo, ngaha n'umurongo umwe, uwo n'umurongo aho n'umurongo umwe, aha n'ubundi, ubu n'ubundi, hanyuma ukacumanuka hariya nuko. Hanyuma urabona nta byatsi bijamo kubisanzwe, nta byatsi bija hagati na hagati, kubera ko baca bateramwo imiti yica ibindi byatsi byose kiretse ibigori. Nico gituma ibigori usanga bica bijako kandi bigakomera, kandi ugasanga bimeze neza cyane. Hariho aho mfise ibigori hariya hirya, nukubera bwije nari kujayo nkabereka, mugabo nzogira kandi kaganiro gatoya cyane kibi ingene bimbura ibigori bimeze nkuko. Aho mbona ari uku rero, jewe mbona ari uku nari ndabasigurira, ndabereka ingene batera ibigori ku buryo bwa kijambere. Aha rero si umuntu arimisha isuka, aha si umuntu arima ngo ni kibiri. Aha ni imashini bwiza kurima, imoteri irima, niyo itera, niyo ibagara, niyo ikuramwo bya byatsi navuga, kandi niyo iza no gusoroma. Rero kwa mashine nzobigira hanyuma, kubera ubu ntibarashobora kuza gusoroma ibya mashine. Nuko niko jewe no bamenyesha. Aho rero ubu rero twahejeje kuhanyagura bya bigori, twahejeje kubishira muri bivumvu byo ngaha, twabishikanye muhira, twace turonka n'akaryo ko gusoroma amazukini. Amazukini yarabaye manini. Hanyuma ubu rero turashitse muhira, ubu igikorwa gigomba dutangure kubitonora. Hanyuma rero nitwaheza kubitonora, ntuza guhava rero uca tubishira mu dufuko duto, udufuko tubonerana, tuzakuca tubibikamwo. Nuko nico gikorwa kigomba kiramukirwa.
ubu rero haramukiwe gutonora ibigori. Ni ibi turiko turatonora. Gutonora ni kuvuga nikakumwe twami dutonora ibiharage, urakurako ivyo bishishwa. Ni hamwe navuga ngo sokwe ngo niruze ngo ababikira bagitega ngo ntibishishiriye barasaze bakaca bavuga ngo ikigori, kubera ko ikigori gifise ibi bishishwa vyinshi. Ibi rero n'ibigori gutonora turaba duca kubibika. Hanyuma hariho twabonye bwa mbere na mbere ingwara zimwe zimwe, hariho nk'impongwa nk'iyi, urabona ko ari impongwa yakiriye ziri ubwoko kwinshi, ahubwo no kubamwo hoho ngiyi iracarimwo, iyi mpongwa iracariyo, impongwa y'ibigori aho ndabona biri ubwoko bwinshi. N'iyi n'indi ngwara rero y'ibigori. Aha nitwaheza kubitonora turaheza rero tubishire mu dukawucu tweragurika kugira ngo tuze gushobora kubibika. Nuko niko bimeze. Hanyuma hariho ibigori usanga nk'iki, urabona ko ari ikigori gifise amabara makeya gose, urashaka gusanga hari ikigori gisa n'umuto tubenje. Hariho n'ibindi bigori usanga birimwo n'amabara menshi cyane. Hanyuma navyo birafise amazina, mugabo amazina nzoyashikako ninavuga ivyerekeye gusarura ibigori, dukurikije imashini ingene bajya abantu barima ibigori byinshi, ugasanga ni nk'amahegitari 3, 4, ibitara 3 canke 4 canke 5. Yose rero iyo umuntu yavuye mu murima minsi yose yama aca yiha dukeyi. Ubu urabona ko kumbabura twamaze gushirako ibigori nyine turiko turafungura. Aha no mu Burundi kubisanzwe ingene byagenda, mu Burundi barafata ibigori bakaca bavyotsa, hanyuma baca bavyokesha kubisanzwe ibiharoharo, kubera ibigori byaza kwera inyuma y'ibiharage. Twebwe ibigori twanze kubisoroma byarumye gose, kubera byaca bitunanira ingene tubiyekenya mu kanwa n'iki. Ariko ahandi hoho ni misi yose umuntu ari yasaruye aca yiha. Hanyuma n'ibigori iyo byakunze ihera ingene ikigori cyagomba kigira ihasa, gifise amaguru amwe mugabo hamakagira imitwe 2. Naha nukwerekana yuko kiba cyarahakunze, hanyuma kikaba gishaka kugomba kwigira ihasa. Nuko aho rero ubu ko twahejeje kusoroma bya bigori, ko twahejeje kubishikana muhira tukabitonora, tugomba kubibika. Ikigiga ca mbere ni iki, ikigiga ca kabiri ni iki. Ibi ndavyise ibigega mugabo mu gifaransa ni congélateur. Ni ivyuma imbere bikanye gose gushika ku rugero rw'amadogre 38 byo witwa Celsius. Aha rero no kuvuga ibigori ko twamaze kubishira mu tubiko nk'utu. Aha usanga hariho nk'ibigori nka 11, 12 canke 13. No kuvuga ibigori twamaze kubishira yo gutya, nivyo rero nza kuca nshira muri ububiko ubu canke ubu. Kandi n'ubundi naho hohera amezi 2 naho hohera amezi 3 bizoba bigisosa nko kunyene, nzobikurayo. Hanyuma bizoba bimeze nk'uku. Nushobora kwereka ingene biba bimeze ivyo nari maze kwimbura. Bizoba byarumaraye bimeze nk'uku, mugabo ibi uvyokeje ni nka kurya nyene biba bivuye nko mu murima, biraheza bikaba bigisosa. Nuko rero niko ngomba ndabibike. N'undi wese yoba akeneye kubika utuntu atubika mu runtu gwitwa congélateur mu gifaransa, mugabo je mu Kirundi ndacita ko ari ikigega gikanyisha kigumiza ibintu uko biri. Ni nako tuca iyo twahejeje gusoroma ibigori. Izi ni imbuto z'ibigori. Ni ukuvuga ibigori bimeze gutya bica byitwa ko ari inkanya. Ni ibigori by'inkanya. Inkanya rero z'ibigori ni ibigori bagira uku. Aha ndaza kuraba handa bishira bibanze vyume, nivyuma neza bigeza kuma navyo nzoca ndabishira mu biko mu bigega bikanyisha gose, kugira ngo ni mu kwezi kwa 5 mu mwaka uza
nzosange bikimeze neza. Hanyuma ico nari nibagiye nuko ino urashobora kubanza gutera ibigori muhira ukabanza ukabibombeka kubera biba vyumye, ukabibombeka nk'iminsi 2 canke 3 kugira ngo bibanze bibombe, hanyuma bica bimera n'ingora n'ingoga. Hariho mbere n'ababitera mu nzu bikamarayo nk'indwi 1 canke 2, hama ukaza kubibadika rero mu murima kubera ko tuba mu gihugu gikanye gose. Nuko rero niko ko novuga. Ico nosubiramo nuko turarima, duheje kurima tugaca amabango, tugashiramwo umwavu, tumaze gushiramo umwavu tugashiramo imbuto, tugaterana n'ibiharage, ushaka ibiharage ugatera vyinshi 3 cyangwa ugatera kimwe kumwe twabibona kubasanzwe bakoresha ama mashini, hanyuma ukaza gusoroma bikamera bikaba ingamba, hama bigakura, hanyuma kirya giti ni kigori. Mugabo bamaze kugikura ku kigori nkiba kicitwa ikigori, citwa ikigorigori, kandi naho wabisoromye ni bigorigori. Kandi abijya bishishwa ari byo byibi iyo byumye navyo nyene byitwa ibigorigori. Iyo bamaze kubikura ku kigori byitwa ibigorigori. Mugabo sinzi nko mu kumoso ko bavuga ngo umugoregore canke umugabo gabo akaba ari umugabo, sinzi ko tuvuze ngo ikigorigori bobo ko bavuga ko ari ikigori, ntavyo nzi neza. Umumoso anyumva arazonkosora mbwire, mugabo twe tuvyita ibigorigori. Aho basoromye ibigori n'igiti c'ikigori n'amababi y'ibigori yitwa ibigorigori. Hanyuma nabwiye ko izi ari inkanya z'ibigori, oya izi nyinshi ni inkanya z'ibigori. Aho rero kwari kugira ngo ubwire ababa mu mahanga bakumbure batazi ibintu by'ibigori bamenye ingene ibigori biheza bikaribwa. Kotsa naho turotsa kumbabura zisanzwe dushaka amakara canke kumbabura kumwe twavyotsa kare tukavyotsa kumbabura ikoresha umuyaga nkuba witwa gaze. Nuko niko nohereza ngaha, igisigaye rero turaza guheza turaheraheza. Imbere yo guheraheza rero novuga nti kuvyerekeye uburimwi bw'ibigori no kurondera imbuto kwa kunye nabivuga, umuntu akarima agatera agafumbira, hanyuma bigakura akabihanyagura, hanyuma hakaba ibigorigori aho yateye ibigori canke bijya biva mu bigori, ibigori akavyotsa canke akabiteka, hanyuma akagira inkanya, heje kugira inkanya akabibika. Ico no kongera ko nuko hariho intete iyo zimaze kuma zitwa intetezwa. Hariho n'abantu usanga bita ngo nabasavya ntete. Hanyuma rero uko niko jewe nsa n'ubuvuze ibintu bijanye n'uburimyi bw'ibigori. Ko ndakwigishije nawe numfashe numfyonda wanditse sabone kugira ngo uzumenye ko ivyo ndiko ndakora. Ubwa kabiri numfyonda hari agakengeri kugira ngo igihe cyose nshize ko ibintu uzoca ubimenya. Ubwa gatatu nusabikanye n'abandi kugira ngo ntuce ubwenge wenyene. Ubwa kane nushime canke ntushime bikuvako, mugako biri kose uzoreka gushima ibintu wumvise. Ubwa gatanu nunsange kwikete muravyo ica barundi kabehe gmail.com kugira ngo tuyage canke uhera amazinda. Yari Ntafatiro Patrice, umumana canke umusongore, nkaba n'umuronzi n'umuhishuzi mu kirundi c'abarundi. Nari ndagusezeye ngira nti urakagira aho uba wubahwe, urakagira impundu n'impuzu, urakagira ibanga n'ibangu bangiramwo imbuto, urakaruka wibwa mugabo we utange utibye ikibirenge vyose, uragakunda abarundi. Uburundi ni kirundi, ngo kirundi cirunde ku kirundo c'indimi uko zakabaye kw'isi yose.